Turasubira kubaramutsa mwebwe mwese mukurikirana Amabaye Media TV, twizera ko mumeze neza natwebwe turamahoro. Rero nkuko muriko murabibona kuva ku igenekerezo rya 28 gushika ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi aha muri komine ya Mabayi harabereye igikorane civuga butumwa cyateguwe n'ishengero Methodiste Libre. Rero ubu twatembereye umubwiriza canke umupasiteri atwara ububwiriza bwa butahana kugira ashobore kugira icyo atubwiye kubyerekeye ico gikorane. Rero twagiye tubanze tubasabe imbabazi kuba twaratevye kubashikiriza kino kiganiro, ariko kandi n'ibyavuye kuri twebwe murazi ko bigora abagabo burya ibikoresho twako turakoresha byaragoranye, bica bituma tugishobora gucererwa kugira tushobore kubashikiriza kino kiganiro. Datevye tubasabe utaragira sabone cyangwa subscribe koca ubikora, utarabikora usanga handitse sabone cyangwa subscribe, umaze kubikora naho usanga handitse abone cyangwa subscribed. Utarabikora woca ubikora hama ukaraba handitse sabone cyangwa subscribe ugakorako, ucubona aharaga kengeri nako nuco ugakorako, ucubona handitse all canke tute naho nuco hakora kugira ibiganiro byose tuzokwamadusha kuri Mabaye Media TV bizokwame bashikira atangorane. Reka rero tubasabe mwebwe mwese mudukurikirana kuba bipfuza iterambere rya Mabaye Media TV, bipfuza ko bodushigikira kugira tubana dutera tuje imbere, ko mwotwandikira ku nimero ifise na WhatsApp ariyo yiyi 69 134 954, ni kuvuga 69 134 954. Ku bari hanze muratanguza akamenyetso ko guteranya hama 257 hama 69 134 hama 954 plus 257 69 134 954. Reka tubashimire cyane rero hama mukurikirane ikiganiro twagiranye n'uwo mubwiriza atwara ububwiriza bwa butahana busanzwe bufite icicaro ngaha ku mugwa mukuru wa komine Mabayi. Turabaramukije. Mahoro mumeze neza gose, turashima Imana. Ego byo kunda kubanza kuramutsa abakunzi ba Mabaye Media TV. Ndashimye aka karyo keza ndonse kugira ngo ndamutse abakunzi ba Mabaye Media TV, kandi nagira nshimire n'abagize mbonesha kure Mabaye Media TV ku nitwarariko bamba bagira gukurikirana ibintu byose biriko birabera ngaha mu karere, kandi bigatuma batari bake tumenya inkuru. Novuga utumwami abahezagire cyane. Amen, murakoze cyane. Nyakubahwa twatembereye ngaha kandi turabashimiye kuba mwaduhaye ikaze, ariko kandi byo kunda ko mubanza kwidondora bariko baradukurikirana. Murakoze. Nitwa Ndayiziga Jean de Dieu, ndi umupastori mu ishengero Methodiste Libre, nkaba ndi mu bubwiriza twita ubwa butahana, ariko bukaba bufise icicaro aha kuri centre y'Imabayi ku mutumba bita Kabere, niho icicaro kiri. Ishengero rero Methodiste Libre rirafise uko ritunganije, hariho inama kaminuza niyo itwara ishengero, hagaca haba inama y'umwaka. Uyu munsi dufise inama z'umwaka zibiri, inama y'umwaka y'ubuseruko ni inama y'umwaka y'uburengero ariyo yiyi twebwe turimwo. Hama izo nama z'umwaka zigizwe n'ububwiriza. Twebwe muri inama y'umwaka y'uburengero turafise ububwiriza 25. Ubu rero butahana n'ububwiriza bumwe muri ubwo bubwiriza bugize inama y'umwaka y'uburengero. Mukaba rero mwaramutse mugendera ububwiriza bwa butahana, ari nabwo natewe iteka n'Imana bwo kuba ndabuhagarariye muri iki kiringo c'imyaka 4. Muri make numva ari ico no bandishuye mu kwidondora. Murakoze cyane. Mbega ububwirizo nabwo bugizwe n'iki?
Okay, murakoze cyane. Ububwiriza bugizwe n'amaparuwasi. Amaparuwasi nayo agizwe n'iki? Amaparuwasi nayo agizwe n'amashengero. Ubu bubwiriza bwa Butahana bugizwe n'iparuwase 12 nizo zigize ubu bubwiriza bwa Butahana. Bukaba bugizwe rero n'amashengero mato mato ayo mu zindi ndimi baca bagira ngo n'amasikirisare 41. Nyakubahwa pastor, tuwaje ngaha kugira tubabaze ibibazo bimwe bimwe tumaze kubona bihora bisa nk'ibitugora gutahura. Muri ko murategura igikorane twava tubishika kariko baravuga mu bintu by'amakonferanse, mbega izo konferanse muri bijya mu mwatubwiye harimo kimwe kirimwo cyane? Bon, konferanse ni indimi z'ikinyamahanga bitiza, nico twita inama y'umwaka. Ni konferanse annuelle, mugabo uzosanga umuntu wari we wese avuga ngo konferanse babashatse kuvuga rero mu rurimi rwacu inama y'umwaka. Murakoze cyane. Hariho mu misi yahera twahora twumva Libre Methodiste, ubu naho mwatubwiye Methodiste Libre, hariho itandukaniro kuri ayo majambo abiri? Nta tandukaniro ririho. Ivyo byose biva kubasobanura indimi. Bariko baravuga hariho abavuga Free Methodist Church. Ugiye gusobanura arashobora gusobanura agaca atangira kuvuga ngo Libre Methodiste. Mugabo uburyo bwiza uriko rasobanura ururimi ni Eglise Methodiste Libre, ni shengero Methodiste Libre. Ntaco rero bihindura kinini, ni uburyo bw'umusobanuzi abariko asobanura indimi, kuko urazi indimi z'ikinyamahanga iyo uriko urazishira mu ndimi zacu hari ibintu usanga bigenda bihinduka uko umuntu yabihaye urutonde n'ahandi nta budasa burimwo. Hino iwacu turamenyereye hariya babita abaporo, mugamwe bwe mubize Methodiste Libre, hoho bimeze gute? Bon, narabivuze nkuko bavuze turaza kwashika umunsi w'igikorane. Ijambo abaporo ni ijambo ryagutse, ni ijambo rinini. Iyo ugombye kuvuga abaporo muri make novuga abantu bose bemera Kristo, basenga Kristo, bamwemera nk'umwami n'umukiza wabo. Abo bantu bose abatari abakatolike, batari muri katolike n'abaporoti. Mugabo benshi usanga batavyemera. Sinzi je no vyita ko n'amahirwe Methodiste Libre yagize, usanga ariyo baca bitirira n'abaproti. Mugabo mu ijambo rimwe amashengero yose ubona basanzwe yemera Kristo akaba atari muri Ecclesia n'abaprotestant. Mumaze imisi 3 muri mu gikorane kidasanzwe ngaha muri komine ya Mabayi. Kija gikorane cyateguwe n'abande? Kiriya gikorane tumazemwo imisi 3, igikorane cyateguwe n'ishengero Methodiste Libre mu nama y'umwaka y'uburengero, aribwo bwa bubwiriza bw'inama y'umwaka twariko turababwira canke se ya conference annuelle. Mugabo gitegurwa cyahawe umuhari ugwaruka, nibo bahaye ico gikorane, nibo bacitiriye. Aho mwatubonye rero twari dukoraniye samashengero yose agize inama y'umwaka y'uburengero, ntago yari amashengero yose, ahubwo yari amashengero ari muri iyi ntara yacu, ububwiriza buri muri iyi ntara yacu. No kuvuga hari hakoraniye ubu bubwiriza bwacu bwa Butahana, hari hakoraniye ububwiriza bwa Muyange, hari hakoraniye ububwiriza bwa Kabere muri Bukinanyana, hari hakoraniye ububwiriza bwa Mubuga muri Mugina, hari hakoraniye ububwiriza bwa Cibitoke, hari hakoraniye ububwiriza bwa Buhayira, hari hakoraniye ububwiriza bwa Mushanga bufise icicaro imugwi, hari hakoraniye n'ububwiriza bwa Kagunuzi. Bwari ububwiriza rero buri muri iyi ntara yacu
mugabo nsubiye inyuma gatoya ibi bikorane byari byahawe amasantre muri inama y'umwaka y'uburengero ane. Isantre ya mbere yari santre ya Ntahangwa y'ubuseruko yari ikoraniyemwo nayo nyene ububwiriza 9 bo hagacaba ni santre yari iri muri Rumonge. Iki gikorane cyo muri Ntahangwa y'uburengero bari bagisize muri Bubanza aho bita ku Musenyi nk'igikorane cabereye. Iyi santre y'iwacu nayo yitwa santre ya Cibitoke. Mugabe igikorane cyakiriwe n'ububwiriza bwacu bwa Butahana ufise icicaro hano imabayi kuri santre. Mu bubwiriza bwa hariya bwa Magara igikorane cyakiriwe n'ububwiriza bwa Rutunga cyakirirwaho bita mu Gitaza. No kuvuga rero ivyo bikorana uko bisanzwe biba byateguwe haragera igihe hagashikirirwa ububwiriza bunaka bukakira ico gikorane. Nitwe rero twari dushikiriwe muri iyi santre yacu ya Cibitoke, ikomine yacu nziza y'Amabayi yari ishikiriwe kugira ngo yakire ico gikorane. Murakoze. Mbega mwene ibi bikorane bikunda kuba ku mwaka bisigura ko mu wundi mwaka bashobora kuzoja mu yindi komine nk'uko uyu mwaka cabereye ngaha muri komine y'Amabayi ugacusa nko mu mwaka uza kibereye muri Mugina Uganda kiba mu myaka ingahe mu yandi majambo? Bo mu bisanzwe ibikorane vyakunda kuba ku mwaka mugabo murazi ko ibihe byagiye birahindagurika hano mu gihugu cacu. Muribuka nko mu bihe biheze iki gikorane cyari giteguwe mugabo cyabujijwe na Covid. Gihe cyaheruka naho cyari cyabereye i Uganda. Uganda niyo yari muri santre yacu ya Cibitoke cyari cyakirira Uganda. Iyo rero hatagize ibiboneka nk'intambamyi ivyo bikorane biraba birashobora kuba ku mwaka ariko iyo mvuze intambamyi zirashobora kuza mu buryo bwinshi. Burya ibikorane nka biriya birazimvye. Hari n'igihe intambamyi ishobora kuba ku butunzi bwifashe bigaca bituma icyo gikorane kitaba. Uri kuraraba nk'iki gihe twagizemwe iki gikorane hari mu gihe kitoroshe abantu bitaboroheye kwiyunguruza. Ibihe rero byabaye vyiza iyo nta ntambamyi zihari bikorane biraba ku mwaka. Murakoze cyane. Mbega ibi bikorane bitunganywa kuyaha intumbero mu mushaka gushika kuki kubikorane mwene bijya? Bo ni bikorane vy'ikanguro. Intumbero rero ni igikorwa cya misi yose kivuga butumwa. Ibihe birarengana burya umukristo ari mu buzima rukristo agenda ahura n'ibintu byinshi bimwihebuza bimuca intege. Mbere hakagiraho igihe yohava yabona umengo arananiwe agatangira no kwibaza ko yoba ari wenyene, ariko iyo ahuriye hamwe n'abandi biramwongera intege. Haraba gushingiranira intahe n'amajambo y'Imana ahavugirwa. Umukristo ugasanga arongeye kongerwamo intege. Imisanzwe rero niyo ntumbero ni bikorane vy'ikanguro tuba twateguye muri ya ntumbero y'ishengero yivuga butumwa. Ububwiriza barafise uruhusha bwo kwitegurira igikorane nka kijya kigatumira abashatsi bakaza? Neza cyane. Ububwiriza burategura igikorane nka kiriya twagiherukamwo mu bihumbi 2000 inaba ntihenze mu 2014 twarateguye igikorane cikanguro kuri ububwiriza bwacu. Kandi si ububwiriza bwonyene uko biringanijwe mu ishengero ryacu na paruwasi irategura igikorane nka kiriya. Iyo tutabigize ku rwego rw'inama y'umwaka birashobora kuba ku rwego rw'ububwiriza, birashobora kuba no ku rwego rwa paruwasi igahuza amashengero agize yo paruwasi, wanashaka igatumira n'indi paruwasi canke zibiri bagahurira hamwe bagakora igikorane nk'icyo. Birarikuwe.
Ni bakuzi ba My Media TV nkuko tuma twababwiye raba munsi iki kiganiro urabe ko aho handitse s'abonner cyangwa subscribe urabe ko wamaze kuhakora igihe usanze warahakoze bandika abone utahakoze naho usanga handitse s'abonner rero nimba utarabikora wocu bigira kugira ikiganiro cyose tuzokwama dushirako kizokwame kibashikira banyakubaho hawo hariho ikibazo tutababajije mugabo mwipfuza ko mushobora kumenyesha abakristo banyu canke nabandi ba mu yandi mashengero atandukanye mugabo mugashaka kugitanga nk'ubutumwa kugira bari baratumviriza bashobora kucumva. Ego mu bisanzwe si kibazo nakaryo keza ndonse ko gutera intege na cyane cyane abanyeshengero bacu navuze ko ibikorwa bya kiriya gikorane biraremera ndazi ko abatari bake bararushe kubera kiriya gikorane cyabaye mugabo ngomba kubatera intege kuko ijambo ry'Imana ryo ryavuze ngo ubutame bwacu subwo busa mu mwami abo rero barashoboye kumva ko bahuye n'ibikorwa byinshi bakaruha nagira ngo ndabatera intege bareme ndazi ko bari ku gikorwa ciza nico numva ngomba gushikiriza abanyeshengero bacu kandi nshima ubwitange bagize kugira ngo dushobore kiriya gikorwa bwa rubugira kabiri kuva hafi mu 87 iki gikorane kibera muri ubu bubwiriza bwacu igihe cyambere igikorane cyambere cyabereye hariya ibutahana aho bita mu Kivogero hari muri iyo myaka nyene ya 89 gutyo urumva rero kuba twari dusubiye kucakira muri 2023 nivyo gushimira Imana kandi ivyo bikorane suko bako bitaba vyaraba ariko byaba biriko biragendagenda mu bundi bubwiriza iteka rero twari twatewe n'Imana ku banyeshengero novuga uti bashime kandi banezereregwe naho baba barahuye n'ibikorwa byinshi babinezereregwe mugabo turashima ubwitange bagize tugashobora kwakira kiriya gikorane kuko cyari mu bikorwa bidasanzwe mwarabonye ko abantu bari bahari nababwiyeho bari baje bava byari bikeneye ko baronkera uburaro byari bikenewe ko bamwe bakirigwa ibyo byose n'ibintu byabahaye ibikorwa mugabo ndabasaba ko batoshira umwitwarariko ku uruhe bagize ahubwo banezerererwe kuba barashoboye gukora igikorwa nk'ikiriya ku yandi mashengero nayo nuko yatera intege nabo nyene ndababwira ko iki shengero ryatumwe no kuvuga ubutumwa kiriya gikorane cyari kivuga ubutumwa mwamye mubaza uti mbega muzova musubira kugira ikindi gikorane twe tuvuga tuti no mu gihe tuzoba tutarakigira ndizera ko yandi mashengero ateza kuba yiteguye gukora igikorane nka kiriya mugabo kandi nkatanga n'impanuro mvuga uti igikorane kivuga butumwa gikiwe kuba ari ikivuga butumwa nyene kuko hari gihe ibikorane bihora biba ugasanga abantu bagombye kwinjirira ayandi mashengero mu bisanzwe si byiza mwivuga butumwa twebwe mu ishengero Methodiste Libre nk'umupastori dusezerana gukora igikorwa civuga butumwa kandi twubashe ayandi mashengero nibazanya ko bamumenyesha makuru mu minsi 3 twamaranye hariya warumvise ko nta buzima bw'ayandi mashengero twinjiyemo kubera ko twe dutahura ko iki shengero byatumwe no kwamamaza inkuru nziza y'umwami wacu Yesu Kristo ibisigaye rero ibi by'ishengero n'imiryango kujya imiryango yubahana niko n'amashengero yarakwiye kubahana ejo twumvira indi shengero rigize igikorane tukanezerezwa nuko tugire twumve inkuru nziza nico numva noshikiriza murakoze murakoze cyane mbega nyine ntabwo bihora bishika mukimvira n'ayandi madini
kuja hamwe mugakora nk'ikintu kivuga butumwa nta ibyo birigira biba nka mwebwe ndiko ndabaraba ku myaka mufise turabona ko mutarabubu nta munsi nimwe birigira biba canke ntavyo mutegura muri kazoza kwegeranya amadini yose ashobore kuja hamwe mugira ikintu kivuga butumwa amadini yose atumiwe. Bon, bisanzwe bibaho ishengero rihora ribitunganya mugabo bica bitunganywa ku rwego rw'ishengero kaminuza ya nama kaminuza niho ribitunganya mugabo ntibirashika aho iwacu nko mu bubwiriza ngo igikorwa nk'icyo gitunganywe ariko buke buke ibikorane bihora biba tugatumira yandi mashengero twe ntidukumira yandi mashengero ibikorane bihora biba ndibuka ko twarigeze gutunganya ibikorane hano muri Butahana turatumira abo mu ishengero rya Fekabu gutyo nako nakarorero ntanze n'ayandi mashengero ayo twita mu mashengero evangelique turahurira hamwe tugashigikirana mu bikorwa. Nk'iki gikorane cya kimaze iminsi 3 ngaha muri komine y'Amabayi nta bandi mwahaye ubutumire bo mu yandi masengero baza gusa bashobore kuza kubashigikira canke kumva ubutumwa bwiza nta butumire mwigeze mutanga nimba mwarabutanze boba barabwitabye? Ubutumire twarabutanze kandi barabwitabye twaragiye turabona abatari bake babanye natwe muri iyo minsi 3 y'igikorane hama abandi twatumiye by'umwihariko nabo mu ishengero ryacu mwarabonye twari turi kumwe na korale yari yajiva mu bubwiriza bwa Rubiza hariya muri Bubanza iyo korale twarabanye twari twayitumiye by'umwihariko ariko mashengero mabanyi ngaha twarabonyemo abatari bake bari baje kumva ubutumwa bwiza. Ego nyakuba pastor sinzi ko hari umurongo wo muri Bible umwe twasanzemo ko murasoma igitabo cy'ijambo ry'Imana hari umurongo umwe mwodushikiriza kuri Mabayi Media TV natwe abadukurikirana nabo bashobora kuryumva? Nta wundi mushasha ni wa wundi nyene twari tumaze iminsi turiko turasangira uboneka muri Yesaya 56 umurongo wa 6 usomye ubandanya hepfo aho batubwira ivyo kurondera uhoraho. Nta yindi mirongo numva nagomba ko sangiza bariko baratwumviriza abatashoboye kumva ko karyo ni ico cyari kidukoranije muri iminsi 3 kandi ibi bikorana aho byari byatunganijwe hose ni iri jambo bari bashimikiye ko ni ryo rero n'ubu nagira ngo nsangize abariko baratwumviriza aho ijambo ry'Imana riduhamagarira kurondera uhoraho riravuga riti nimurondere uhoraho bigishoboka kabonwa nimumwambaze kuko akiri hafi umunyabyaha areke inzira yiwe ugabitanya areke ivyumviro vyiwe agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira kuko ivyumviro vyanje atari byo vyumviro vyanyu kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje niko horaho avuze. Amen. Ayo majambo rero novuga uti dushishikare kuyumvirako kuko burya ibihe birabaho abantu bakibaza ko bari mu nzira y'uhoraho ariko uhoraho yabiraba agasanga abantu hari bindi bahindukiriye birenze kuba mu nzira y'uhoraho. Gutyo rero nuko Imana yari yakoresheje Yesaya ikamutuma kuri aba bantu tugende babwire barondera uhoraho bigishoboka kabonwa. Hariho umwanya umuntu ashobora kwiyumvira uti nzoba ivyo vy'Imana nzoba ndabijamwe mugabo agasanga umwanya wamurenganye akiyumvira kubirondera bidakunda. No sozera mvuga uti nakaryo keza ku muntu wese yitwa umukristo ko asuzuma karaba by'ukuri mbega ndi mu nzira z'uhoraho kuko horaho yavuze ati inzira zanje sizo nzira zanyu. Ashobora gusanga umuntu yibereye mu nzira ziwe mugabo mu majambo mumvuga akavuga ko ariko arondera uhoraho ari mu nzira y'uhoraho
mugabo ni byiza ko umuntu asuzuma akaraba ati mbega uhoraho andondera kwiki, nisunze ibishinga ntahe byabereye hariya muri kijya gikorane nyakubahwa amenyesha makuru mwe mushobora kuba mwari mumaze kugenda, ariko harabaye ibishinga ntahe by'abantu atari bake wabona ushobora kuvuga ko ari abakristo mugabo ugasanga baratwawe n'izindi nzira, baragiye mu bintu by'ibigirwamana. Hariya muri kiriya gikorane harashoboye kugira batura ko bari mu nzira z'uburozi, kandi kubw'ijambo ry'Imana bafashe ingingo yo kubivamo. Twararonse umupfasoni ashinga intara, turaravuga uti Imana imbabarire cyane, nahagaze hano muri kino gikorane nari mvuye kurondera imiti yo kugira ngo noroshe umugabo, yarabishikirije abakozi b'Imana barabiturira. N'ibindi byinshi byabereye muri kiriya gikorane umuntu adashoboye guca avuga muri kano kanya, ariko bigaragara ko aya majambo yari yaje hageze urwaruka kuba rwari rwayatoye ngo abarongore, yari yaje hageze. Nkuko rero mwari mwabivuze, ubu turiko turasenga Imana kugira ngo bishobotse yugurure ibikorane bishishikare kuzabiraba, kuko nababwiye ko igikorane cyari citiriwe urwaruka. Burya nababwiye ko bwari ububwiriza 8 mugabo se abanyeshengero bose rwarugwaruka go mu bubwiriza 8, n'abagize ishaka bavuga uti turabishoboye, bakavuga bati turagiye kubashigikira. Mu bisanzwe nibaza ko iyo kiza kuba igikorane gihamagaza abanyeshengero kuriya mwabibonye siko byari kuba biri. Ubu rero n'ubu harashobora gutegurwa ikindi. Turafise umuhari w'abakenyezi kwego gw'ishengero, turafise umuhari w'abagabo, turafise umuhari wabitangira igikorwa cyo gusenga. Ibikorane bashobora gutegurwa muri iyo mihari itandukanye, nkuko nari namye ndabivuga, butabaye uburyo canke se izindi ntambanyi zibaye, ku buryo wasanga ahubwo mu mwaka coba na kabiri. Murakoze. Murakoze cyane, reka tubashimira cyane kuri uyu mwanya mushoboye kuturonsa n'ukuntu twaje mbere tutanabateguje, ariko mukemera ko muduha iki kiganiro. Turabashimiye cyane. Nongeye kubashimira cyane, biranejereje. Twaherukana turi mu bikorwa byahariya ku gikorane. Biragaragara ko kutari kurondera inkuru gusa, kuko mushoboye kuvuga muti reka tuje kugiranira ikiganiro n'abari mu nteguro ya kiriya gikorane. Natwe turabibashimiye cyane. Murakoze. Murakoze cyane bakunze mu Media TV. Tubibutse ko ico gikorane cabereye ngaha muri commune ya Mabayi cyamaze imisi 3, kandi iyo misi 3 hose nto twari en direct, no kuvuga ikibiriraho. Batashoboye kubikurikirana ikibiriraho, murashobora gusubira kubiraba. Byinshi byavuze mu cyo gikorane biriko, naho hamwe amasaha y'umugoroba tutahaboneka, ariko hariho bimwe twashoboye gufata. Murashobora kubikurikirana guhera ku ntango gushika umunsi barangije. Reka rero namwe tubashimire cyane ku kuntu mwama muri muradukurikirana. Twizere ko no mu bindi biganiro biri nyuma muzokoma mudukurikirana. Murakoze cyane.
kose mwami twaje uko turi 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 kose mwami twaje